Vyacu bica Kumbizi TV turabahaye mwiriwe. Turi tarike 2 ukwezi n'ukwezi k'umunani umwaka ni 2026. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro Kumbizi Sport aho tubashikiriza amakuru yaranze indwi mu bijanye n'inkino. Nkuko bisanzwe turi kumwe na Salvatore Nzosaba, turi kumwe na Dekani. Muri kumwe na Jire Ndayikengurukiye, twamaze kwishikira hano Kumbizi Sport. Dutsimira n'abadukurikirana bakunzi b'umupira w'amaguru cyane cyane ahi Muramvya, chef de zone Muramvya tumutsimira gukurikirana iganiro. Ndabaruzi ko ni Bujumbura badukurikirana haje. Nzabimana Elias duhurire Bugarama mbwira ati tuko turabakurikirana 5-5 nabo turabahe kaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Reka dutangurire mu ncamake. Mu ncamake turahera mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, aho duhera mu komine yacu nziza ya Muramvya, aho hari ku munsi wa gatatu w'indwi turangije, aho twarangiza championnat local finale yahuje Aigle Star na Flamme yo mu Rutegama. Urwo rukino rwaranzwe n'ibiki mu mwakino kiganiro mu Burundi nyene. Turababwira aho championnat ikomeye mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi yo bita Primus League ryari izotangurira. Aho ni mu gihe imbere yaho hazoba urukino rwa Super Coupe ruzohuza Aigle Star sanzwe yatwaye Primus League na Rukinzo yatwaye Coupe du President. Turababwira ni ryari hazoba urwo rukino rwa Super Coupe. Ivyo vyose murabikurikirana mwano makuru. Tuvuye ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi turajabuka ku mugabane wa Burayi, aho tubashikiriza turahera mu nkino za kivandimwe, aho umugwi wa Real Madrid na José dos Santos Felix Mourinho vyanka ko wikura imbere ya Fiorentina. Turababwira n'izindi nkino zabaye za gicuti ku mugabane w'i Burayi no ku yindi mugabane muri rusangi. Turarangiriza muri za transfer. Real Madrid ishikana umunimero 9 de formation, umunimero 9 de formation ninde avuye muri equipe yihe. Ibi vyose murabikurikira mu hano makuru. Turababwira za transfer mu migwi itandukanye muri Barcelona, Bayern n'iyindi, Manchester United, Arsenal n'iyindi migwi. Iyo yari ncamake idonido ni mukanya. Tudatevye kugira ducunguze umwanya umwete, turahera mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, aho duhera mu komine yacu nziza ya Muramvya, aho ku munsi wa gatatu aha i Muramvya abantu barangwa n'umunezero udasanzwe. Ni nyuma yaho Aigle Star itwaye igikombe umugwi Flamme wo mu Rutegama, aho tudatevye twinjire mu rukino indani, aho Aigle Star twabonye ko bari abana bakiri bato bagirageje kuryohera abanyamuramvya. Sinzi Jire ko ariko wabibonye, nibaza ko nawe wari kuri stade wotubwira bimwe mu vyabaye mu go rukino na vyishi washimye. Ijambo ni kwawe. Okay, ndagushimire Salvatore, nshimire nakuze umupira bashoboye kuba boshika kuri stade kwa yari Muramvya kugira baze gukurikirana rujya rukino. Mbere twe nto twari ko turushikiriza ikibiriraho byari ibintu bimeze neza. Nshimira cyane n'abategetsi niho bari ubona ko ni kimwe Salvatore twama twavuze, iyo abategetsi bari hejuru bakunze football bituma n'abajene bacu bagira ikizere nkuko wabonye bigira ikizere mu gutsinda bagatwara igikombe Flamme FC kandi ari abakinyi batari bakwiye. Ubona ko rero ikintu cyo gushima cyane kukuntu badushigikiye, ukabona nimbonesha kure Kumbizi TV yari yahashitse kugira bikunde abashora kura umupira direct wawubone. Urabona ko ari ikintu kiba kimeze neza cyane. Muri rusangi urukino rwari rumeze neza, ariko tukagira ko dukebura cyane kwa kunene tuvyama abantu bini Muramvya gukunda football sikirenga. Urabona ko sinzi ko bari gusenga, ariko ntari muzo gusenga ku buryo batari kuboneka. Ubwo rako atari abantu benshi bari hari mu hagati. Ariko ahandi usanga umupira w'amaguru abantu bategerezwa kugirane kushidukira. Urabona ko
tutaratera imbere mu bintu by'umupira w'amaguru kugira tube twakunda football ariko ni buke buke urugendo ruracari nibaza ko bizogenda neza. Ciao. Mu bijanye n'indani mu rukino twarabonye umukinyi wa Aigle Star bamuha kwiza jone zibiri amararo nka rouge hanyuma biza kunaniza Aigle Star mu minota ya nyuma. Wewe bijanye na arbitrage vy'ivya musi wabibonye gute muri rusange? Bo je mvuze ku vya arbitrage ubwa mbere bwo match yari imeze neza, match yari imeze neza ariko simvuga ko arbitre ubwa mbere ujya rose yakoze ikosa ronka jone zibiri nazo karato rouge mbega zero si jone good nivyo nditwama tuvuga yego ushobora kuba umukinyi w'umustar mugabira saa kugirana kugenda bukebuke kuko iyo uvuze amajambo menshi arbitre niwe bafise urukino hajya mu kibuga agutamika rouge kandi urasohoka yaba nako je kamuha rouge agasohoka urumva rero ko kudashobora kugenda bukebuka akagomba guharira rakabyo byaviriye mw'ijya rouge kandi kosa yari yarikoze amakosa abiri yariyo amakosa yari yayakoze mugabo nako nabari inyuma bavuga ati ararenganijwe burya arbitre nibaza ko urukino yari kararubona neza ariko birakwiye ko abantu hongahe Muramvya tumye tuti nubwo twatura abastare mu mupira w'amaguru mugabo tumye tuti tugende bukebu nimba arbitre avuze iki bigende kuriya kandi n'ubundi urabona ko intsinzi yaruhutse itashi Muramvya. Muri Primus League kuko bose barabibona aho bipfira imitaye bose ategetswe kuyishiramo mugabo abana kuvuga ngo Aigle Noir biteye imbere ngishaka kugira kwinyoge oya none nk'ubu wewe urikura nk'ubu dufate nka Royal Vision zijya za Kayanza United za Kayanza United uremeza ko nka Kayanza United yo twari igikombe cha Primus League Aigle Noir iri hajya Flambeau du Centre iri hajya mwese umupira w'amaguru none kubera ko none babarushije gukina ile nta precision wo kiriye Dubai unda kagira precision aho igitega uburyo burangana ntibungana ariko no mupira wese umupira bisaba uburyo umupira bisaba mwaye nta kintu cyose uzokora utagira uburyo mbe ndakubaza ku mugani wawe dufatse nko ku migabane ya Burayi Real de Madrid nta afise uburyo kandi ifise n'abakinyi babizi neza kubera iki buriya bwa Braga buriya bu equipe kaba kitwa Braga kaza kakayiterekamo amagore kakayitsina none kagatwaye igikombe je navuze ati je niko nubu ndacagihagazeko Aigle Noir nubu iyi champion irayirengeye kwari ubundi bugwi buza gutembera nibwo uzobona mu nyuma ya sezo bukubitwa forfait none burazi mu mpera ya sezo ubugwi bwakubise forfait uburyo mu Burundi tuwe tubivuga football bisaba uburyo nico gituma nk'ubu ndiko ndabikubwira nifashisha champion yo mu Rwanda nk'ubu mukinya wa MB bitere ngaha mu Burundi directement mu Rwanda kubera iki nta buryo buriho ngaha mu Burundi sauf Aigle Noir niki gigorosha professionnel nico gituma nakubwiye ko Aigle Noir irenze champion yo ngaha ariko uburyo mwaye muri football utagira mwaye ntukora kuko none reka ndaguha akarorero football umugwi bufise abakinyi 30 abo 30 bafise abagore n'abana bashaka urumperezida wa equipe babo bose ubikorera ku gato abantu bashoboye kwikorera abantu dufate basa abantu 100 ni nkuko urarasiona wongera wambika abantu 100 bibaza abantu babishoboye ko ari banga izo mwayi cyo gishobora kubwiye ko ikintu uburyo rero reka turindire reka turabe imigwije ya za Flambeau du Centre na Musongati naturakwamye babagirira ariko Salvatore jari kintu anshimira federation urabona ko hagize imisi ari kintu cya enregistrement ukabona ati umukinyi ari enregistrement y'equipe ni kintu ciza cyane kuko ubundi bwo ubona ko nka Musongati yumvi ikurushije amahera yashize kagutwara umukinyi kandi umukinyi nibimwe ariko uravuga nimuna bose ndiko nkina muri Musongati mpembe ibihumbi amajana abiri ugaje umuhingaza atagenda abagiye kandi nawe niho yasiga naje no yasiga ugani baza ko football mugana kugira iryohe nuko ibamwe uburyo kubyo umukinya atavuga ati aha ndafungura ndara neza n'umugore n'umwana uramubrasi uko kariza ya migo yari yaduze tubona zimwe za Rumonge hari umugore waduze ufise amanyama menshi uhana mahigwe ubona ko tutigeze tubona ati mbe ya migwi yahereye he
uburyo buragoye burya kurasiro n'abantu barenga 100 bose baraba wewe burya ntubura umuntu yoroshe rero Aigle Noir n'ubu turavye ibijanye n'uburyo tukaraba ibijanye na recruitment irashobora kwiyongera igikombe kandi ragari n'ababakinyi bavuga bati ico mpa nkaje muri Aigle Noir nikakuya nk'umuntu akina nko muri Seville abwiye arondewe na Real Madrid itelefoni kivuga gusa atangura akavurugana mu yaho niwe kuko sinongeza turaza kubigaruka ko uyu wa Levante yagutse cyane diriya yabaye mu musumo bamutelefone atabwira ati cendagiye rero nonga ukina nko muri vision hayo mu telefone nka president wa Aigle Noir urara ntibuca uvuga ati none arasura telefone ga yebo ati haye naho bokwanka genda uheba genda kubuntu reka rero turindire muga amahirwe menshi je ndabona ko Aigle Noir n'ubu bivanye n'uburyo bivanye n'ukungene babikora professionnel irashobora kwiyongera igikombe cha Primus League nindi migwi nibaza kirikira ni Super Coupe irafise amahirwe menshi Aigle Noir kuko urabona iyo bagire pre-season bariteguye bikwiye mugayizi za rukinzo tumenya ko bagize pre-season besha bayigiriye ijo ni bwa buryo twavuga reka rero turindire ugo rukino ukungene ruzogenda neza cyane reka rero kugira ducunguze umwanya umwete tujabukire ku mugabane w'Iburayi aho duhera mu nkino za gishuti José dos Santos Felix Mourinho na ekipe yiwe binanira ko yikura imbere ya Fiorentina mushavugisha Mourinho biboneka ko yashavuye mbe we match yejo wayakiriye gute muri rusange miti yarangiye bibiri kuri kimwe hama Fiorentina iraziri iragomba banganya 2-2 mbe ntutubona yuko Real Madrid ishobora kumera nko mu mwaka uheze ikabura n'isahani oya kwitanguye na cyo citondera ukaraba n'inkino bariko barakiniza izo nihiganwa irihe bariko bakina ibiki urabona ko kandi na Fiorentina ni kakagwi kaza kakihagararako mugabo ni ya Real Madrid yakinyene ya abakinyi atariho bari ubona ko iyo tuza kuba ngira nakubwira Salvatore icukwiye gutinya mwino sezo ni Real do Madrid gute ega turaza kubigaruka n'umugusho wako n'uruko yapana Fiorentina kuza bakanganya 2 kuzindi oya kandi wana ni wa Jose Mourinho mu kuva mu kibuga yaba bakinyi biwe yaba ba Fiorentina yavuye yuko nyene urabona ko je ndize cyane Jose Mourinho tushobora kubona Real Madrid igaruka ku rwego rwo hejuru ibi byazi biri kuri 2 ntacyo bitwaye mugatwebwe icyo turindiriye ni higano kandi dushobora kubona Real Madrid iri kibikora neza none kunganya na Fiorentina nta bwoba wagize nico nakubwiye ni reka abakinyi batari bahari sibo benshi nibo benshi mugabo hariho nabari bakomeye barimo none Trent seyo yari Dumfries seyo yari ba capitaine emblematique seyo yari ari dagire mutitire yo bari yani Mbappé niyo yarari oya Vinicius niyo none nibavunika ntibazobandanya bakina oya aho none dukwiye kugendera bukebuke ubwo rukino n'urusanzwe kuko sihiganwa iki nta byahatari mugabo ni Real Madrid itatsinzwe oya kumva none urazi muri football unganije 3 undi agatsindwa rimwe agasinda 2 ntaba gusubya amanota kunganya ni defu jewe match nari ikurikiranye ndaraba ukungene Real Madrid isigaye ikina bamakamavinga bose niyo bari bakamavinga bande ariko turavye Jose Mourinho hamwe vyomera nko muri champion iheze niyo burwayi kof yerekanye jo ishavu yerekanye ari umukinyi yogikize muri La Liga nka bimwe vyakamavinga konda kujya maruje ingumu yo bipfutse gawe bujana je naye Mourinho namugitse kubwo ubona ko ari umuntu hari strict cyane kabisa ni nurukino rwaranzwe n'utunenge twishi muri Miriye tubona ko Miriye ya Real Madrid ego ba Bellingham ntibaraza aba ba Chouameni reka twitege kuzo basude ba Bernardo Silva nibaza ko Real izokomera sino oya sukwibaza ahabwo Real Madrid bayitege ndiko ndabivugira imbere ya kamera batwitege
urundi rukino rwabaye Manchester United itsinda Atletico Madrid 2-1 mbe ubwo rukino gogo kumenga Atletico yahora kumenga mu mwaka weze yari ifite tuguvu utsindwa na Mani ubwo nta gasembwa karimwe ku bakinyi ba Atletico Madrid bo ni bimwe nako ndakubwira izi nkino urabona hari abakinyi benshi bataba bahari ikimugane bazaka abakinyi ba Atletico ariho bari ariko naho nashaka gusanga batari bahari ni ya Mani ubona kiri kiratangura mengigira yikometse ariko urana ko Manchester United itsinda 2 kuri Atletico urana ko higanwa ntiratangura ni Cup Friend ni amikari ariko twizera ko regana Mani usangara Rokiris gasanga ni ya Mani yiri kirikometse dushobora kuyiteka turindi reka turindire kumbure championnat izotangura mu kuko 8 tuzoraba nka journée 2 za mbere kungenere yari zovyitwaramo mugaje naraye mbonye ko ivyo mu mwaka weze bishobora kugaruka Jose Mourinho akagenda yimyizi bafu birashoboka cyane gose ariko Salvatore tukibandaniza mu iyo Club Friend Top hariho izindi nkino zabaye Bayer Leverkusen itsinda 3 Lotus Essen Borussia Dortmund itsinda 1-0 F Tokyo ubona ko AC Roma ikubitwa ubutinyagaza na Cardiff City ibi nimwe nama navutse mu Bwongereza Cardiff izi kubita abaroma bamwe bo kwa papa mu Kirundi naho nusanga atabakinyi baraza bariyo iyi AC Roma irajyanisha genda yize irajyanisha ko nushaka kusigura Cardiff ni yami gusanga itanamenyerewe mugabo ikazi gatsinda iki AC Roma urabona Lille tsinda 6 aho Riven Real Madrid inganya na Fiorentina 2-2 Atletico Club itsinda 3 kuri Burgos nizo nkino zariko ziraba ku munsi weje reka rero turangirize muri za transfer aho duhera mu mugwi wa Real Madrid niho ariko bavuga amakuru menshi aho hari mu yindwi nyene turimwo aho umukinyi Carlos Esprit umunefu de formation imushikana ku miliyoni 25 avuye muri Levante none uyu Carlos Esprit yarakenewe muri Real Madrid umunefu de formation cyangwa bashatse gukoresha gusubiza Gonzalo Garcia ariko mbe muri Fulham nibaza ko bagikoze babona kakenewe ariko sinako ndabona neza mbe buriya Endrick akina nimero zinga Endrick no munefu de formation Mbappe nyine urabona basigaye Mbappe asigaye akina rire nk'umunefu abanefu batatu kandi urabona ujya Carlos SP mu biharura rasumbya Endrick ako Endrick baramusubije inyuma ariko Endrick yarawuzi nk'ubu none nk'ubu ariko Carlos simbona nawe nyene SP nawe narabizi uyu Carlos muri Levante afise ibigori atava yicarika Kylian Mbappe oya naducarika Kylian Mbappe mugabo Kylian Mbappe ndafise amakenga ko Kylian Mbappe mu gihe azoba agwaye uzomusubira ni Carlos SP kwera Endrick urabona ntibiko biragira naho ku munsi weje yatsinze igori giyiza oya bwana arabizi Salvatore arabizi kandi aratsinda mugabo cyaba bagabo bamenyereza ngira barishiramwe umuntu rya mwana kweri urabona bike biramwangira nka Rodrigo burya ntibazava mugurisha urya iherezo je naho nazava gurishwa none katari karakinishwa kandi ubona ari abakinyi kandi Real Madrid niwa muguru ugura abakinyi benshi bamugasanga basangiye amaposte ari benshi utabona ati mbega abantu bazukira nk'inkinyo oya nkibi tuzobiraba muri sezo tuzoraba match ya mbere tariki 22 niho tuzomenya Jose Mourinho onze type yiwe sino ubu ntavyo bomenya kuko biranagoye kukunda abakinyi benshi biragoye nkabisha tubandanize muri Arsenal haravugwa ko bariko barahiga uwo bita Vinicius Junior cyane gose amahirwe angana gute yo kugenda Vinicius muri Arsenal bo ico nibaza ko je kuri kubganje ari nk'indoto kwa Vinicius ashobora kuja muri Arsenal kuko ni Jose Mourinho eje avuga ko mu bakinyi ngenderwa kakeneye harimwo uwo bita Vinicius Junior kandi mubya yasabye igihe yaza muri Real Madrid yarasabye ko bategezwa kumubahiriza muri bimwe ashobora gufata rero ndabona ko amahirwe menshi
Vinicius twongera kumubona muri Real de Madrid kuko kuja muri Arsenal kandi Vinicius ubona bigi ngwana afise no kuba yogomba kongeza umushahara ariko jina na Vinicius atakuva muri na masezerano burya nkuyo kwa kwegere Cristiano aje mu mugwi uwuhe muri Arsenal ni ariko aramuhiye Arsenal ubona ko ari ubwo gutwara umukinyi Real de Madrid yego yamutwara nyene muje mfise ubwo ijya Ivan Diamond amaze gushika navuga ati bariko bitegura mu gihe Vinicius yogambana kongereza amasezerano birashoboka gose ko amahirwe menshi Vinicius aja muri Arsenal cyane ko sona ko na President Perez nawe nyine byamaze kumugamira vya Vinicius yavuze ati ongeza amasezerano canke ugende trebye ubona ko nawe nyine ujya mutama yigire confidence aravuga ati ahubwo nujya Diamond bariko baravuga bati ashobora kuvuga ati ashobora gusura Vinicius je nafise amakenga ko Vinicius niyaje kugambana kongereza amasezerano Arsenal ashobora kumutwara kandi mu bisanzwe Sivini yarakwiye kugera ko ni Vinicius yakoze amateka sumba ya Cristiano none Cristiano yagiye afise Ballon d'Or zitanu afise Champions League zingaha none niba ntiyagambanye bakamurika kageni ntiyarashaje agiye muri Juventus yarashaje ntabwo yarashaje ariko yarakirimwo Salvatore tuvugane nk'abamesha makuru b'inkino we urabona ko gutakaza Vinicius Junior muri Real de Madrid umukinyi tuzi afise speed umukinyi tuzi ari mu kibuga afise ishaka nubwo afise ishapfu urabona ko atari uruhombo go barukomeye goba ruhombo mugabo none ukoresha umukozi nkurashobora kubukoresha umukozi muhira akagambana akagusaba bitagenda udafise navyo no nk'upereze niyamusaba ibintu bitagenda azavuga ati wewe cika kandi Real Madrid zogumiriko na Cristiano yaragiye Real Madrid guma rero hakoyo gambanira umugwi akagenda ku buntu botuma bamugurisha ubunyene nabonye bavuga ko Arsenal kirategura ubusabe bw'imiliyoni cyane ese ibi miliyoni cyane nta kazimbuka arimwo ariko Arsenal naho yo bahungiye tumaja muri Man City ko Arsenal oya hose nta ngorane birashoboka byose hanyuma turangirize muri FC Barcelona aho Ferran Torres ariko aravugwa muri Paris Saint-Germain kwidiriya ishobora kurangira umwanya n'umwanya ese nta ruhombo kuri Barcelona kumenga yahora bakura habi nibaza ko Barcelona gutakaza Ferran Torres n'uruhombo rukomeye ko ni Ferran Torres wa munyamigisha azaga kora Barcelona kayishayura yari mu backup mwiza vraiment yego aramplashije keshi harige bajya bataka ba Rafinha ba Rayamani biba vyase ariko wewe wakaza ekipa kayinsinze urabonye no kuri Espagne no yahabakuru urabona ku Bwongereza bakinana demi finale yarasinze na finale urumva ko ari uruhombo ku mugwi wa Barcelona ariko nibaza ko president wa FC Barcelona n'umumenyereza baba babona ati hari wundi mukinyi ashobora kumusubirira kandi Salvatore aho ni mu gihe ntuze atamunefu bafise kugeza izisa ntuze yaragiye Robert Lewandowski yaragiye sinzingira zoca baraba kungene bakenyura hagati ya Gordon canke ya Mare na Rafinha kungene banwana muri attaque sino attaque bisani nta nefu de formation muri Barcelona hari aho na Rashford yaragiye nukuvuga Rashford yaragiye Lewandowski yaragiye gushirako n'uyu Torres agomba genda kuko Paris Saint-Germain murabona ko ari umugufise amahera menshi ukuronde Paris Saint-Germain ningayegera n'wana kubwiye ngaha yego basi kuko ugiye kubiraba FC Barcelona ni wa mugani nyene umugabo yikora kutwa fise ubona ko burya munico bariko ravuga Aigle Noir ishatse umukinyi wari we wese ngaha mu Burundi na Paris Saint-Germain zigaza Paris Saint-Germain na iri n'amafaranga wa muntu y'amahera y'abarabu ari ni menshi reka turindire rero ni mu gihe championnat ku mugabane wa Burayi zizotangura mu mwaka w'umunani guhera itariki 15 tuzoraba uko imigwi yasumye
turabe uko imigwi izovyigenzamwo nka jirune zibiri za mbere umuntu azoba ariko aratora umurongo arabona ekipe. Reka turindire rero mu nkundire bakunzi b'ibiganiro bica ku Mbizi TV turangirize ngaha, ariko imbere yo kurangiza reka mbanze shimire uwo twakoranye ikiganiro n'umunsi. Kananje ndagushimire Salvatori, nshimira n'abariko baradukurikirana bari mu gisagara ca Muramvya, abari mu mihinga itandukanye za Gitega mu muri ko muratwumviriza, Ibujumbura mu muri ko muratwumviriza. Tubashimire cyane kwa mwadutije akanya muri kino kiganiro, nibaza ko tuzosubira ku musi w'Imana. Ciao ciao. Murakoze rero, tuzosubira no ku musi w'Imana uza. Murakoze. Mozi nyakubahwa muri musitanteri wa komine nziza ya Kiganda, nyakubahwa chef de zone mugenzanje wa zone nziza ya Rutegama, nyakubahwa urongoye wa Rukabibonera kuri hano muri zone yacu za Muramvya, ba nyakubahwa bashitsi bahire, ba nyakubahwa namwe bamenyereza imigwi ibiri, namwebwe bakinyi mwagiye gutwereka urukino rubereye ijisho hano ku kibuga ca stade yari Muramvya, namwe abanyakubahwa bamenyereza mwahagarikiye urukino mu mategeko mwize, namwe mwese baherezi mwaje gutera iteka mu rukino. Tugira amahoro, tugira amahoro na cyane cyane ashingiye ku nkino mico kama hano muri zone yacu za Muramvya, muri komine nziza ya Kiganda ndetse no mu ntara yacu nziza ya Gitega. Tuva dufise akanyamuneza kenshi kuvyo durire kurabisha amaso hano kuri imikangara igize district yacu za Muramvya berekanye ubuhinga budasanzwe. Novuga ko mu kubashimira mu nkundira tukabakomera amashi menshi cyane, kuko umurusha w'amajambo bivuze. Nagomba kubakira mu ikaze ryinshi, tunabashimira ingene mwaje gutwereka ubuhinga mufise. Novuga ko hano mu disi yacu ya Muramvya dufise impano zitandukanye, rero twabatumira yuko mubandanya mutegura ubwo buhinga bwanyu mubwongereko, kuko murabona ko mufise impano zitandukanye. Nokongera koko ejo haheze kuwa mbere haheze mwarabonye ko twari dufise abajejwe gukurikirana abakinyi bato bato bafise imyaka 10 gushika ku 14. Mwarabonye ko hano muri district ya Muramvya batoye abana benshi kandi bafise ubuhinga. Ejo tuzobora muri abana bari ngaha bageze ku rwego rw'igihugu, barumvise yuko harimwo bazotora agatwara gutegura Ibujumbura, n'abandi babandanye bategura, kuko ni umwuga mwiza cyane. Iyo bigukundiye uravaho ugashika ku yindi ntambwe, ugateza imbere igihugu, ugateza imbere umuryango. Reka sintware umwanya perezida wa district nawe adufundurire agaseke yadutekere, agire ko aduhe n'impanuro twebwe bakinyi n'abandi kugira bikunde district yacu ya Muramvya ive ku ntambwe yari iriko iduge ku yindi ntambwe, ku buryo tuzocitegererezo narijya mwumva ari ku mugwa mukuru w'abami. Inkino n'imico kama aba ariyo ituranga. Murakoze rero, kageze abashoboye gutsinda, ntera intege n'abandi barushijwe batatsinzwe, nabo babandanye bategura ejo nabo bashobore gutera indi ntambwe. Murakoze, tugira amahoro. Ini
murakoze nyakubahwa mana yacu uvyagiye ahera mu ijuru ntuhabwe icubahiro. nyakubahwa musanzwe murongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri district ya Muramvya nawe musanzwe mukorana ibikorwa. nyakubahwa musanzwe murongoye ino zone ya Muramvya. banyakubahwa musanzwe muri mu ndongozi z'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. banyakubahwa musanzwe muserukira aya ma ekipa abiri ahejeje kutwereka ibintu bidasanzwe hano. banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha tugira amahoro, tugira amahoro n'amagara meza n'inkino n'imico kama mu magara yacu no mu miryango yacu. ni n'iteka nangere ryo kuba mpagaze hano hantu ndiko ndavuga umuntu wanijewe ari ku ijambo ni nyakubahwa musanteri wa komine Kiganda yantumye ati genda undabire hariya imuramvya mundabire ingene inkino ziriko ziragenda. rero nanje nagamburutse ndaza nukuri noshimira cyane umwubahwa asanzwe arongoye ayo mahiganwa iryo shirahamwe ry'umupira w'amaguru nukuri ndamuteye intege gose ahubwo akomeze. burya inkino murabona yuko inkino n'igisata ciza cyane kandi gishikana umuntu kure. uno musi ndabona ndiko ndakinanga nkabona umengo ni ibintu bisanzwe ariko ejo bikanzanira umusaruro, bikanzanira ubuzima bwiza, bigatuma ngira amagara meza, bigatuma ngira ubuzima, bigatuma ndonka amikoro meza. rero notera intege mwebwe mwese mushobora kumva mwoja muri iyo migwi mugakina kuba mwo kwitwararika inkino, ndetse n'umuntu wese yoba avyumva arashobora kugenda akaraba tujya mugwi je ndashobora kuja kushigikira kugira ngo dushobore gutera imbere. nkuko bavuze bati haye ni Stade Royal murumva ni inkino n'imico kama dufite stade hano tutegeza kubona yuko district yacu ya Muramvya yateye imbere yarushije ayandi ma district dusanzwe tuja guhiganwa. uno munsi hahiganywe Kiganda na muzone Muramvya mugabo murazi yuko haburana babiri hagatsinda umwe, ariko nitwavuga ati uno munsi aba baratsinze aba nabo uno munsi baratsinze abandi baratsinzwe. dutera intege wari wese kwera uyatsinze arafise ahagiye n'uwatsinzwe arafise aharondera kuzoshikejo. rero wewe watsinzwe canke wewe watsinze ugira inguvu ubandanye urukino kugira ngo ejo uzoteze imbere wewe, uteze imbere umuryango wawe, uteze imbere intara yawe, uteze imbere n'igihugu. murazi yuko inkino ni ikintu gishikana abantu kure. murazi yuko igihugu cyama cagize abaseruka bakagenda mu bindi bihugu bakimva ati umuntu avuka mu Burundi. rero twonezerwa cyane twumvise umuntu yavuye ngaha muri district yacu ya Muramvya yaserukiye igihugu. rero nta majambo menshi bise novuga nayo gushima, ni umunezero ntangere dufise wo kuba twashoboye kugira uno mwanya wo guhuza ino migwi. norangiza mvuga ati ntitugira amahoro n'inkino n'imico kama mu miryango yacu. murakoze. Washize tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro n'iterambere ry'umupira w'amaguru muri district yacu nziza ya Muramvya no mu ntara yagutse ya Gitega. Nakanyamuneza magaze ngaha n'iteka kubona championnat iheze tukaba turonse abahiganwe kuri iyi finale. Ndashaka kuvuga amajambo make yo gushima. Ntangure nshimire
sinzi ko bose bari ngaha mugabo dushime imigwi yose ya participe muri iri higanwa guhera mu baviremo imbere gushika kuri mwebwe mwashitse ngaha kuri finale turabashimiye mwese kuri effort ku kigoro mwagize ku rukino mwatweretse dushimire n'abarongoye iyo migwi kuri inguvu nyinshi bashizemo kugira ngo dushike ngaha mu bafasha tukabakomera amashi iyo migwi yose ugira kabiri nshimire abo bose twakoranye igikorwa cyo gutegurira ihiganwa aho nuvuga abahagarikizi bose abadufashije yaba ngaho Muramvya n'abakoreye hajya mu Rutegama kumbure batashoboye kuza tumba abandi ubu niyo Blaise turamuha akabahasha ubandanye utera imbere nk'umuzingi yego Arthur nabo nyene bagwa akabahasha muri bamwe bigenjeje neza courage dusabe jeune joueur Ramazani shikinga nawe bagwa ka envelope oya umdi match ni hanyuma Félicitations. Hama dusabe umdi match ari n'abacaba na umdi tournoi ariwe Damascene nawe nyine bamushikiriza akabahasha Félicitations Damascene tera imbere nk'umuzinga yegoshe nuko tudatevye rero dusabe kapitene wa Aigle Star ashike ngaha tubashikirize igikombe Mahajije kapitene Félicitations mutera imbere nk'umuzinga nuko buwa karibu rero tumushikirize Kugira ngo mbone yarashamba ziri Mahajije chodara mukire sawa duza rero baheze bashikiriza igiti Rakoze kigenda cyuguma ngaha mugabo nuko rero turabashimiye amajambo nyamukuru yarayo gushikiriza ubushimwe no gushikiriza igikombe turabashimiye umwe wese mu cyubahiro ciwe amajambo nyamukuru akaba yarayo tugire amahoro tugire inkino n'iterambere ry'umupira w'amaguru muri district yacu ya Muramvya murakoze hama mbere yuko tugenda kapitene wo ngaha Adino kapitene Flam kapitene Rajiriye nitwoba habonye nabwo wacu tubabwira duhurira haje mufata agafaranga turaza kwezi ni shimwe rimwe chabisana kipe yonyene gusa ari he kapitene nga umbiriza rero tubwira abo wawe abakinyi bakinyi na kocha n'abaherekeje equipe duhurira aho bita muri